Niyo mpanuka ya mbere ikomeye ibayeho mu mateka y'isi ya rurema. Ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa n'impanuka ikomeye cyane ibereye mu gihugu cya Espagne, impanuka ya gare ya moshi, ndetse navuga ngo isi yose iguye mu kantu, igikuba kiracitse, abantu bababajwe n'ibintu bibereye mu gihugu cya Espagne. Mbere gato yuko twinjira kuri iyi nkuru, kuko mugenzi wanjye cyarimo kuyitunganya, reka mbanze mbabwire yuko bwa mbere Ayatollah wa Iran yemeje ko abantu ibihumbi bishwe mu myigaragambyo iheruka. Ku nshuro ya mbere ku mugaragaro w'umutegetsi w'ikirenga wa Iran yemeye ko abantu ibihumbi biciye mu myigaragambyo iheruka muri iki gihugu. Mu ijambo yavuze kuwa gatandatu, Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko abantu ibihumbi bishwe bamwe mu buryo buteye ubwoba, kandi yashyize izo mfu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbaraga z'umurengera mu guhagarika imyigaragambyo zatumye abantu ibihumbi 390 bicwa, nk'uko bivugwa n'ikigo Iranian Human Rights Activist News Agency gikorera muri Amerika, mu gihe hari abandi bavuga ko imibare iri hejuru. Gufunga internet mu gihugu hose byatumye kandi bigorana kubona amakuru nyayo muri iki gihugu cya Iran kugeza magingo angaya. Hanyuma umukobwa wo mu gihugu cy'Ubushinwa yasabye ubufasha bwo kwica ingurube, haza abantu ibihumbi n'ibihumbi, bihita bihinduka ibirori bikomeye cyane. Mu gihe Daidai yabonaga se ageze mu zabukuru, ku buryo rero adashobora kwica ingurube ebyiri zari zigenewe ibirori by'umuco by'impera z'umwaka, yahisemo kwifashisha imbuga nkoranyambaga. Ntiyashakaga ko se yumva ababaye mu birori bihuza abandi mu mudugudu wabo wa Kingfu. Hanyuma rero hari uwamfasha niko yabajije kuri Douyin TikTok mu Bushinwa mu mpera z'icyumweru gishize: papa arashaje, mfite ubwoba ko atabasha guhangana n'ingurube. Niyo magambo yavuze. Dai uri mu myaka nka 20 yasezeranyije ko uzaza kubafasha azahabwa ifunguro ririho inyama z'ingurube mu cyaro cya Sichuan na Chongqing. Ibirori byo gusangira bihuriza abaturage hamwe ni umuco ukomeye cyane, aho barya bakarenzaho inzoga gakondo. Dai yongeye ati: mumfashe kugira ngo ntazasuzugurika mu mudugudu wacu. Ubutumwa bwe abantu barenga miliyoni barabukunze, ni ukuvuga likes, naho abandi ibihumbi baza aho Dai atuye. Ibintu byasaga nk'inkuru yo muri ferme. Ikaze muri amakuru yacu. Ndabona inkuru yo mu gihugu cya Espagne imaze kuboneka n'impanuka ikomeye cyane yabereye muri iki gihugu cya Espagne ya gare moshi. Biravuga ko kugeza ubu bamaze kubarura abantu bagera kuri 21 baguye muri impanuka ya gare ya moshi. Impanuka ya gare ya moshi ebyiri zagonganiye mu majyepfo ya Espagne yahitanye abantu 21, abandi benshi barakomereka. Impanuka yabaye ku cyumweru mu ntara ya Cordoba. Guverinoma ya Espagne yatangaje ko abakomerekeye muri impanuka ari 70. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku cyumweru, nyuma y'uko gare ya moshi yaturukaga i Malaga yerekeza i Madrid yataye umuhanda wayo igeze hafi ya Adamuz, ihita yinjira mu wundi muhanda igongana n'indi yari urimo. Umuyobozi mukuru ushinzwe rero ubutabazi muri Andalusia, Antonio Sanz, yavuze ko abantu 73 aribo bakomeretse. Ati: uko ibintu bihagaze, umubare w'abapfa urakomeza kwiyongera kugeza magingo ngaya. Minisitiri ushinzwe ubwikorezi Oscar Puente yabwiye itangazamakuru ko abantu 30 bajyanywe kwa muganga kuko bakomeretse bikabije cyane, ndetse kandi nabo nta cyizere ko baza gukira, ndetse n'abandi bose bakomeretse bakomeje kwitabwaho. Yavuze ko aho impanuka yabereye ari igice cy'umuhanda kimaze igihe gito kivuguruwe, ndetse gare moshi yabanje guta umuhanda ikaba yari nshya, ibituma icyateye impanuka bigorana kwikivumbura byihuse. Gare moshi yavaga i Malaga yerekeza i Madrid yarimo abantu bagera kuri 300. Hari amakuru avuga yuko nubwo iyo mibare ari imaze gutangazwa na leta ya Espagne ngo ni abantu bagera kuri 21, ariko baravuga ko abantu barenga 100 bose baba bamaze kwitaba Imana muri impanuka ikomeye cyane ya gare moshi. Reka tuvuge ngo Imana yakire roho z'aba bantu. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, abatunzi bakomeje kongererwa. Umutungo w'abakire ku isi wikubye gatatu muri 2025. Umutungo w'abantu babarirwa muri miliyari y'amadolari wikubye inshuro 3 ugereranyije n'uko byari bisanzwe mwaka ushize, ugera ku rwego rwo hejuru kurusha ikindi gihe mu mateka. Raporo yashyizwe ahagaragara na Oxford igaragaza ko umutungo w'abantu bakize batunze miliyari z'amadolari wiyongereho 16% muri 2025, ugera kuri miliyari 18 na miliyoni 300 z'amadolari Amerika. Ni izamuka rya 81% ribayeho kuva muri 2020. Mu gihe umutungo w'abakire wo ku isi ukomeje kuzamuka, ku rundi ruhande nibura umwe mu bantu 4 ku isi aracyakorwa no kubona ibiribwa, ndetse hafi 1/2 cy'abatuye isi babaho mu bukene bukabije.
ubushakashatsi bwa Oxfam bushingiye ku nyigo zakozwe n'abashakashatsi no ku mibare itandukanye ikomoka muri raporo igaragaza ubusumbane ku isi no ku rutonde rw'abaherwe rukorwa na Forbes, bugaragaza ko iri zamuka rikabije ry'ubutunzi riherekezwa n'ikwirakwizwa ridakwiye ry'ububasha bwa politike. Iyo raporo ivuga ko abaherwe bafite amahirwe yo kujya mu myanya ya politike akubye inshuro zigera kuri 4,000 ugereranyije n'abaturage basanzwe. Nibura miliyari 2,500 z'amadolari y'Amerika yiyongereye ku mutungo w'abaherwe ba mbere ku isi. Mu mwaka ushize umubare w'abantu batunze miliyari z'amadolari ku isi warenze 3,000 ku nshuro ya mbere mu mateka. Muri uwo mwaka kandi umuyobozi wa Tesla na SpaceX Elon Musk yabaye umuntu wa mbere ugeze ku mutungo urenze miliyari 500 z'amadolari y'Amerika. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko Perezida Kagame yahaye ubutumwa bukomeye cyane Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Perezida Paul Kagame yashimye Yoweri Kaguta Museveni ku nsubizo aherutse kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu, amwizeza gukomeza kandi umubano n'ubutwererane hagati y'u Rwanda na Uganda. Ubu ni ubutumwa umukuru w'igihugu yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu rukera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026. Yashimye Perezida Museveni ku kuba yarongeye gutorerwa kuyobora Uganda. Ndakwifuriza ibyiza hamwe n'abaturage ba Uganda mu gihe ukomeje gukorera igihugu cyawe kubw'iterambere ry'abaturage. Perezida Kagame akomeje kandi avuga ko ati niteguye gukomeza kubona umubano n'ubutwererane bikomeye kandi bitanga umusaruro hagati y'ibihugu byacu byombi. Ku wa 16 Mutarama 2026 nibwo byatangajwe ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yegukanye manda ya 7 binyuze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku wa 15 Mutarama. Yatsinze ku majwi 71.6% higika abandi bakandida 7 bari batanye barimo na Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine wabonye 28.72%. U Rwanda na Uganda bisanzwe bifitanye umubano ushingiye ku bucuruzi, cyane ko mu gihembwe cya gatatu cya 2025 rwoherejeyo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 16 magana by'amadolari y'Amerika, ushingiye kandi ku butwererane mu bya politike n'igisirikare. Umubano w'u Rwanda na Uganda kandi urenze kuba ibihugu bituranye, kuba ushingira no ku bindi birimo amateka, umuco na gahunda z'ubukungu zitandukanye kugeza magingo aya. Makuru yandi yakomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko manda ya 7 y'umuyobozi w'imyaka 81 isobanuye iki kuri Uganda muri rusange. Kubashyigikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni, insinzi yegukanye mu matora aheruka ni igihamya cy'uko ubutegetsi bwe bumaze imyaka hafi 40 bwemewe n'abaturage muri iki gihugu cya Uganda. Museveni watsinze ku majwi 72%. Ibi bikaba kandi bishimangira ibyo avuga by'uko agifite ububasha bwo kuyobora kandi akemeza ko ashyigikiwe bikomeye cyane abaturage benshi cyane ba Uganda kuva yafata ubutegetsi mu mwaka wa 1986 ari umuyobozi w'inyeshyamba agakura ubutegetsi bwa Milton Obote. Ariko uwo bari bahanganye mu matora Bobi Wine wahoze ari umuhanzi w'icyamamare yanze kwemera ayo matora, ayita ibihimbano. Avuga ko yagiye kwihisha nyuma y'uko inzego z'umutekano zigabye igitero iwe mu rugo. Bwana Museveni yiyamamaje ashingiye cyane ku buryo agezeho, avuga ko yazaniye Uganda ituze rya politike n'ubukungu mu gihe isi iri mu bikomeye cyane. Asezeranyije kuyobora igihugu kikagera ku rwego rw'igihugu gifite ubukungu buciriritse bitaranze mu mwaka wa 2030. Ntego abamushyigiye bafata nk'umurage ukwiye ku mugabo uzasoza manda ye ya 7 kandi ishobora kuba ari nayo ya nyuma. Museveni abona inganda nshya za petrol za Uganda nk'inkingi ikomeye cyane izafasha kugera kuri iyo ntego. Mu bihe byo kwiyamamaza yakunze kubwira abaturage ko igihe kigeze igiye kohereza petrol hanze bizatangira ubukungu bwazazamuka ku gipimo cy'10% buri mwaka. Yashyize ukwezi kwa 10 Ukwakira nk'igihe cya mbere cyo kohereza petroli hanze anyuze umuyoboro wa kilometero 1443 ujyana ku cyambu cya Tanga ku nyanja y'Abahinde muri Tanzania. Nubwo ageze mu zabukuru, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashatse kugaragaza ko agifite imbaraga kandi agenzura byose. Mu nama ya nyuma yo kwiyamamaza yabwiye abamushyigikiye ko yasuye intara z'amatora zose zisaga 140 zo mu gihugu cya Uganda. Ariko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 itsinda rye ryahise kandi rihagarika bimwe mu bikorwa byo kwiyamamaza, bavuga ko afite imirimo yihutirwa ya leta itaratangajwe neza. Ivyo bamwe bafashe nk'impamvu batemeye bituma havuka impuha z'uko ashobora kuba arwaye. Kongera kandi guhagarika gahunda ze byakomeje gutuma abantu bakeka ko ashobora kuba ananiwe cyangwa ubuzima bwe bukaba butakimeze neza muri iki gihugu cya Uganda. Kubwa Wine
ibyavuye mu matora byabaye igihombo gikomeye cyane. Umubare w'amajwi yagize waragabanutse uva kuri 35% muri 2021 ugera kuri 25% muri aya matora aheruka. Ibi byatumye hibazwa byinshi kuko Uganda ifite abaturage benshi cyane bakiri bato, ibintu bamwe kandi bashingiraho bagaha amahirwe uyu mugabo w'imyaka 43. Ku rundi ruhande Wine aya matora ntiyabaye ay'ukuri cyangwa se ayemewe. Avuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza bitabaye mu bwisanzure mu mucyo, agaragaza ko inama ze zo kwiyamamaza zakomeje guhungabanywa n'inzego z'umutekano zirimo gukoresha ibyuka biryana mu maso, tear gas n'amasasu, hagamijwe kandi gutera ubwoba abamushyigikiye ndetse bamwe muri bo bakaba barapfuye. Yanashinje komisiyo y'amatora ko habayeho kongera amajwi, ni ukuvuga ballot stuffing, ariko ntiyigeze atanga ibimenyetso bifatika bishyigikira ibyo arega leta. Ntiragira kandi icyo itangaza kuri birego. Nyuma yo gutsindwa amatora ya perezida inshuro ebyiri, ibibazo byinshi cyane byibazwa ku hazaza h'uyu munyapolitiki wahoze ari umuhanzi. Hari impungenge zikomeje kwiyongera ko ashobora gukurikira inzira y'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika, aho bagiye bagabanyirizwa ubushobozi n'igitinyiro, bikarangira basigaye kandi batagifite amahirwe yo kugera ku butegetsi. Mu gihe cyo kwiyamamaza, Wine yagaragazaga imbaraga nk'uwihutira nk'urubyiruko, kandi ukabona ko abwira cyane bagenzi be b'urubyiruko rwa Uganda, mu gihe Museveni we yiyerekanaga nk'umubyeyi w'igihugu w'inararibonye wizeza ituze n'umutekano. Nyuma yo kwiyamamaza, dukurikije ibyavuye mu ibarura ry'amajwi, nubwo bitavugwaho rumwe, abatora bahisemo Museveni. Abashaka kandi gusobanukirwa icyerekezo cya Uganda mu gihe kizaza benshi kandi bibanda ku kibazo cy'uzasimbura perezida n'iryari kandi ni gute Museveni azava ku butegetsi. Gusa umunyamakuru akaba n'impuguke mu bya politiki muri Uganda, Alan Kasuja, wahoze akorera BBC Newsday kuri radiyo ndetse muri podcast, atanga umuburo wo kudahugira gusa muri icyo kibazo. Agira ati impinduka muri Uganda cyane cyane iz'igitugu n'imiyoborere ntazihari kandi nta nubwo byashoboka ko zibaho mu buryo butunguranye. Yongera ati ni ibintu bibaho buhoro buhoro kandi iyo nzira yatangiye kuva kera. Iyo urebye ibintu muri uwo murongo w'ibitekerezo, amatora agaragara nk'aho atari igihe cy'impinduka zikomeye, ahubwo nk'umuhango usanzwe wo muri politiki ugamije kwemeza no kugaragaza impinduka zigenda buhoro buhoro ariko zimaze igihe kandi zikorwa mu ishyaka riri ku butegetsi National Resistance Movement NRM, ndetse no mu nzego za leta zifite mu biganza. Izo mpinduka zatangiye kandi kugaragara bwa mbere mu guhinduranya abagize guverinoma Museveni yakoze kandi muri Werurwe mu kwezi kwa 3, 2023, maze rigaragara neza kandi ko nta gushidikanya mu matora yo muri Kanama 2025 y'abagize urwego rwo hejuru rufata ibyemezo mu ishyaka rya NRM, aribwo Central Executive Committee. Bitandukanye nuko byafatwaga nk'amarushanwa asanzwe mu ishyaka, ayo matora yahindutse intambara ikomeye cyane yo kwihagararaho ndetse no kwiyegereza imyanya mu gihe cyateganywaga nyuma ya perezida Yoweri Kaguta Museveni. N'amatora yaranzwe n'imishyikirano hagati y'amatsinda atandukanye ndetse n'ibirego by'uko ruswa yakoresheje ku rwego runini. Ibi bigaragaza ko ubutegetsi burushaho kandi kuyoborwa n'inyungu zijyanye n'ubusumbane no gusimburana ku butegetsi kurusha guhangana ndetse na opposition, cyane ko yari yaraciwe intege n'inzego z'umutekano cyangwa se ikinjizwa mu murongo w'ubutegetsi. Byatanze ikimenyetso gisobanutse kurushaho cyerekana uko imbaraga z'umugaba w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni kandi ushobora kuzamusimbura ku butegetsi, zigenda ziyongera mu ishyaka riri ku butegetsi. Abanyapolitiki b'inararibonye bo mu gice cy'ishyaka cyari gisanzwe kandi kiyoboye basunitswe ku ruhande, basimbuzwa abantu bashya, benshi muri bo badafite amateka yo kuba kandi bararwanya intambara yazanye Museveni ku butegetsi imyaka 40 ishize, ariko bakaba bazwi cyane nk'abamwumvira kandi bakabizerwa n'umuhungu we. Nk'uko amakuru aturuka ku bantu ba hafi ya Presidence abivuga, ububasha bwo muri State House bwarushijeho gukwirakwizwa ku buryo ibyemezo byafatwaga na Museveni ubwe ubu binyuzwa mu itsinda rito ry'abavandimwe n'inshuti ze za hafi bamaze igihe kirekire bakorana. Bivuga ko gahunda za Museveni za buri munsi zigenzurwa n'umukobwa w'imfura Natasha Karugire. Imibanire y'abanyacyubahiro baturutse mu mahanga n'abayobozi bakuru kandi b'ingabo ahanini icungwa n'umuvandimwe we wo ku ruhande rwa se Salim Saleh, mu gihe kandi ubucuruzi na politike by'ubukungu bigenwa n'umukwe we witwa Odreke Rwabwogo, washakanye n'umukobwa wa perezida Yoweri Kaguta Museveni wa kabiri witwa Patience. Ku nshuro ya mbere mateka ya vuba igihugu bijyanye n'umutekano wose imbere mu gihugu n'uw'inyuma bigenzurwa n'umugaba mukuru w'ingabo General Kainerugaba w'imyaka 51.
urebye uruhare rukomeye cyane ingabo zimaze igihe kinini cyane zigira muri politiki ya Uganda ndetse nuko Museveni ubwe yageze ku butegetsi binyuze mu ntambara. Uku kwegeranya ububasha mu maboko ye bifite ingaruka zikomeye cyane za politiki, byerekana ko ejo hazaza ha Uganda hari kubakwa umurongo wa perezida Kaguta Museveni kandi bigenda bigenzurwa n'umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo, nubwo atarafata ku mugaragaro izina ry'umukuru w'igihugu kugeza uyu munsi wa none. Naho mu makuru mu gihugu cya Venezuela, kuki ubuhinga bwo gukingira ikirere bw'Uburusiya n'Ubushinwa bwananiwe no kuzibira igitero ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cacu nikivogerwa, nta n'umwe uzoshobora kandi gukora ndetse no ku santimetero n'imwe yoca yaco kuko kirahezagiwe. Kuri aya majambo yavuzwe muri 2013 na Nicolas Maduro yahumurije igihugu ko leta yiwe yari yubakiye ku buhinga bwa mbere bukomeye gusumba ubundi bwose bw'isi bwo kwivuna ibitero vy'indege, ku buryo atandege n'imwe mvamahanga yohanona mu kirere cerenda k'igihugu cacu. Ariko ku itariki ya 3/0 inyuma y'imyaka hafi 13 Maduro avuga aya majambo, indege z'intambara zose hamwe zishika ku 150 si imwe gusa zarinjiye mu kirere ca Venezuela, zirashika no ku mugwa mukuru Caracas mu gitero c'akataraboneka cagiye kurangira Nicolas Maduro n'umugore wiwe Celia Flores batwawe na Amerika. Amashusho yafashwe agahanahanwa ku mbuga hwaniro yerekana ko ubu buhinga bwa Venezuela bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere ubuzima buzimvye cane atakintu bwashoboye gukora. Ibi bikaba kandi bitsimbataza ibivugwa ko hashobora kuba hari bamwe mu gihugu bakoranye na Amerika, ibihakanwa n'abategetsi b'iki gihugu ca Venezuela. Hano nta numwe yishikanye, harabaye intambara yo kurwanira iki gihugu c'amavukiro, abaturwanira barahanganye n'umwansi. Vyavuzwe n'umukuru w'igihugu mfata kibanza Delcy Rodriguez mu birori vyo kwibuka ingabo zahasize ubuzima inyuma y'iminsi 5. Igisata ca BBC gikoresha ururimi rw'Icyespanol BBC Mundo caregereye abahinga vya gisirikare mu kugerageza kwishura ibi bibazo. Marike Konkayine ni umukukuruke mu gisirikare c'Amerika kirwanira mu mazi, ubu akaba ari umushakashatsi mu kigo Center for Strategic and International Studies. Agira ati ukunanirwa gukingira ikirere n'ubuhinga bwa Venezuela kuracari amayobera kuko mu majambo bwari buteye ubwoba, ariko imbere yo kwinjira mu idonido imvo nyamukuru zatumye ubuhinga bunanirwa, ni vyiza kubanza kwiheza ibibugize nk'uko yabivuze. Kuva muri 2009 Caracas ubutegetsi bwa Venezuela yatanguye kuronswa ibi bikoresho vya none harimwo nk'ivyo mu bwoko bwa S-300 Buk M2 vyahinguriwe mu Burusiya mu rwego rw'amasezerano atari make ubutegetsi bw'umuhisi Hugo Chavez bwarangiranye na Kremlin. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'Uburusiya S-300 ni bikoho birekura ibisasu vya misile bipima ibiro 1480, bifise uburebure bwa metero 7, bishobora kandi kumanura indege kajugujugu canke ibindi bisasu vya misile biri kuri metero 150 nk'uko ikigo Center for Strategic vyerekana. Ibi bifatwa ko ari mukeba w'ibisasu vya misile vya Amerika vyo mu bwoko bwa Patriot. Ku rundi ruhande Buk M2 ni ibisasu vya misile biraswa ku ntera iciriritse, bishobora kandi gusambura indege canke ibisasu vya misile vy'umwansi biri ku birometero 40. Hanyuma kandi hari ibisasu vya misile vyo mu bwoko bwa Pechora ndetse na Igla S, vyombi biraswa ku ntera ngufi cyane. Nka Igla S ni ngendanwa kandi ishobora kuraswa n'umuntu umwe, ikaba ifise ubuhinga ntahusha kandi ifise ubushobozi bwo gukorora indege kajugujugu hamwe na za ndege zitajamwo abadereva drone zigendera hafi. Mu mayinga makeya imbere y'ico gitero, Nicolas Maduro yagize ati nta gisirikare na kimwe kw'isi kitazi ubushobozi bwa Igla S kandi Venezuela ifise izitari munsi y'5,000. Hejuru y'ibi vyose hiyongeraho amaradars y'Ubushinwa n'amadrone ya Iran. Thomas Whittington, umuhinga mu vy'intambara z'ubuhinga bwa electronic ndetse n'ivy'amaradari ku kigo Royal United Services Institute mu Bwongereza, yabwiye BBC Mundo ati kubakeba bamwe na bamwe ati ibikoresho birateye ubwoba, ariko kuri Amerika ni ubusa. Eka na Kakian niko abibona. Ibi bikoresho bisa n'ibikora neza cyane muri Ukraine, ariko kubakeba bakomeye cyane nka Israel hamwe na Amerika ubu ntaco bishoboye.
ubuhinga bwa Iran bwo kwivuna ibitero byo mu kirere cyo kimwe n'ubwa Venezuela bugendera ku bikoresho by'Uburusiya, bukaba ari ubuhinga bwananiwe kandi kuzibira Israel igihe yacunjagiraga ibibombe ku bigo vya nucleaire vya Iran. Mu nyuma ivya Amerika bikaba kandi gukurikira. Gushika ubu abategetsi ba gisirikare ba Venezuela ntibarasigura igituma ubuhinga bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere nta ataco bwakoze. Hagati ariko abahinga babona ko habaye uruvangitirane rw'imvo zitandukanye. Whitington ati mu mezi 6 aheze Amerika yatanguye kwegeranya amato y'intambara mu karere ka Caraïbe. Ibi bikaba kandi vyahihaye akaryo nyako ko kwigiga neza uburyo Venezuela ifise bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere, inguvu hamwe n'intege nke zayo. Kandi uravye ingene iki gitero cagenze biraboneka neza ko Amerika yari yabonye aho Venezuela irwaye. Abandanya agira ati birashoboka ko bamwe ibitero vyo mu buhinga nyabwonko bwayo hongera aba ibitero vyo guhungabanya ubuhinga bwa radar ndetse n'itumanaho. Iki cyumviro kiremezwa n'intwazangabo yo mu gisirikare ca Venezuela. Uno yahoze arongoye igisata cy'igisirikare ca Venezuela gikoresha ibimodoka bitamenwa n'amasasu, asanzwe yabwiye BBC Mundo ati ubuhinga bwa electronique bwa Amerika bukoreshwa mu ntambara nibwo ku rwego rwo hejuru cyane. Bafise ivyuma bishobora kandi guhagarika radar bigatuma indege zabo zitaboneka. Abandanya agira ati amaradar amaze kuneshwa, ibisigaye byari byoroshe cyane kuko umwansi yatewe atiteguye. Ku ruhande rwiwe Kakayi avuga ko iruhande rw'ubuhinga bwa none bwa Amerika bwisumbuye, ingabo za Venezuela kandi zakoze amakosa akomeye cyane mu kwitegurira guhangana na Amerika. Ati byinshi mu bikoresho byabo byari byandagajwe ku mugaragaro, atanu ubuhinga bwo kwiyoberanya ibyatumye byoroha kubisambura. Amasanamu yasohotse inyuma y'iki gitero yerekana bya muzinga byo mu bwoko bwa Buk Mi2 byasamburiwe iruhande rw'ibarabara ry'ikibuga c'indege cy'ikigo ca gisirikare ca La Carota. Yongera ati imyimenyerezo n'imyiteguro y'igisirikare ca Venezuela ishobora kandi kuba itari ihagije uravye ingene ibikoresho vyo gukingira ikirere byari bihagaze. Nubwo mu mezi make imbere y'iki gitero abategetsi ba Venezuela batangaje imyimenyerezo ya gisirikare itari mike, ivyabaye kwa 3-0 vyerekana ko itari kwiye. Umusirikare yarokotse igitero yabwiye Kemakuru de Crisio Caracas ati nta mwanya ukwiye ukwivuna wahabaye, cabaye ku muvuduko w'umuravyo. Sereja Major Ricardo Salazar yakomerekeye kandi mu bibombe vyacucagiwe ku kigo ca gisirikare kigwanira mu kirere ca Carota mu museruko bwa Caracas. Nawe nyene niko yabwiye Kemakuru Tesul ati narafashe iglas yanje ati ndayambika ivyankenerwa kugira ngo ndase, ariko igihe nayishira ku rutugu ikibombe canguye iruhande kintera nka hariya nca ndata ubwenge. Ko rero ibyabaye kuri ico gitero cyabaye cyatumye